rero ntujya twitega kubaho neza dukora business zikuze nkizi twama turiko turagwana kugira ngo bagenda bacu bakore n'ibindi bikorwa rero inkamba ni nyinshi ariko nta nimwe turaboniza ifise ingufu zo kuduhagarika kuko ntitwabigiyemwe n'ibindi nihamagaro turafise des esprits hanyuma equipe yacu murabona arakwiye nk'aba n'abakoresha amakamyo n'abatari ngaha turasaba engineer benshi batuma n'igihe jewe nogira ingufu nke imba encourage avec nos collaborateurs twaragize umugambi wo kwironsa imiduga n'amamashini vyotuma twikorera ibintu twahora dukota mu yandi masosiyete niyo rero ko dukora projet twise mécanisation de BMBC iyo projet tumaze kwitangura dusanga ntitwoyishobora mécanisation yasigura ko tugomba kurondera amamashini akora atwara imizigo amashini aterura imizigo yimba n'ibindi amakamyo If you build well. Bakunzi ba BMBC Group ndabaramukije. Amazina yanje nitwa Umukunzi Katia Benita. Ishirahamwe BMBC Group biciye ku muyobozi mukuru wayo David Ntamakuriro byarahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru aho berekana aho bigeze igikorwa cyo gutanga ibikoresho byo gushobora kurangurura ibikorwa bisanzwe birangurwa muri BMBC Group. Ico gikorwa cabereye muri Diaspora City ikibanza cagutse kizorangurirwamwo umugambi munini cyane w'amazu y'uburaro. Uyo mugambi ukaba uri kwibarabara jana ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ni mukurikirane inyishu zagiye zirishurwa ku bibazo byabajijwe n'abamenyesha makuru. Nitwa David Ntamakuriro hanyuma mwakoze kuza turi societe ikora ibyo kubaka hanini hanyuma ikaba iyi societe ibikora kuva mu mwaka wa 2012 yashinzwe yemerwa n'amategeko itariki 6 z'ukwezi k'umunani 2012 ikamaze ari imyaka 12 irengako nk'amezi abiri rero turafite imigambi myinshi yo kubaka uburaro hirya no hino mu gihugu hanyuma twarakoze imyaka 12 ni myinshi turunguka kubera dufise amazi amajana n'amaproje manini magiye marabona hanyuma dusanga societe yacu ntiyoguma ikoresha ibintu byose itiye tubona ko turose imigambi myinshi dukora mu gihugu cyose tufite amaproje mu Cibitoki Makamba mu Kirundo Igitega ngaho Bujumbura amakatiye nka yose n'iyi miruware turi mu bambere baheje n'inzu izi nzu bana bari kijambere mu 2015 twari ko turubaka inzu z'abakiriya bacu ngaha muri miruware rero mu mwaka wa 2020 19 twaragize umugambi wo kwironsa imiduga n'amamashini vyotuma twikorera ibintu twahora dukota mu yandi masosiyete niyo rero ko dukora projet twise mécanisation de BMBC iyo projet tumaze kwitangura dusanga ntitwoyishobora mécanisation yasigura ko tugomba kurondera amamashini akora atwara imizigo amashini aterura imizigo yimba n'ibindi amakamyo atwara imizigo amakamyo atwara imisenyi n'ibindi dusanga umugambi ni munini ntitwowishoboza tutari kumwe n'amasosiyete yarutura ku isi abikora ahingura ivyo vyuma rero turipanga kugera kwashobora cyovuga reka tugende kuyarondera tutagenda mu gihugu cy'Ubushinwa n'ahandi mu bindi bihugu turagira amasezerano n'amasosiyete azoduha ibikoresho muri 2021 cyangwa 2 twaragize inama n'abamenyesha makuru turabwira umugambi ko twawutangwe turembeje kandi ko tuzobaha raporo tubereke aho societe yubaka amazu yitwa BMBC ikongera ikagurisha igejeje kwironsa ibikoresho bizotuma societe rutura mwana ngaha mu Burundi zone amazu menshi ibikorwa byinshi bikorwa n'amaboko n'ibikorwa handi bikorwa n'amashini ngaha twacha bikoresha n'amaboko kandi byiza inkezi ikererwa bireha ariko nitwoguma ngaho cyo tuvuga biti rero ubuko turiko turabura ufatiro tukadutanga kuja mu migambi yo kugwiza uburaro kubaka amazu agurishwa mwabonye za Gahahe mwabonye za Tenga mwahaciye mwabonye za Miruware aho hirya ahandi ni muri Diaspora City project nshasha twatanguye
ni projet y'uburaro amajana nk'atatu, izo birimo na hotel nziza, izo birimo n'amasare y'amanama, ibintu byo kurukiramo. Niyo hambere hazo bari heza ntitwaheza umuntu ari Bujumbura do kwifotora ifoto hariya kuri autorite. Turavuga tunene ko iyi migambi turiko turayikora ari myinshi. Reka dushire ingufu muri wa mugambi wa mekanisation. Rero uno munsi twabakoranije bwa tubereke bimwe bikoresho biri ngaha, urumva hari nk'amakano dufise agenda ibihugu byo hanze nkaya amwe ntari ngaha. Hari handi ari ku mashantiye bari twabaga ibikorwa mugabo uno munsi dashobye guhurira ngaha zitari zike. Kandi tuberetse ni shasha hanini. Urazibona ko ari nshasha. Rero twazirose twaragize mission muri 2022 mu Bushinwa, tumvikana n'amasosiyete kwa tumaze imyaka tuyaga nabo nyine baraje ngaha y'ukuntu bazodufasha gutera imbere muri vyama anje. Ngaha nta ntuze amubona nta mabiriyozere nta bintu byinshi mubona navyo biriko biraza. Ibindi turabikoresha mugabo ibitaraza turiko turabizana. Rero izo sosiyete zarabirungitse ibi ni bimaze gushika. Vyereka abakiriya bacu abarundi muri rusangi ko dufise imvo yo kwabwira ko dufise ingufu zo kurangura imigambi minini kuko turafise ibikoresho. Hanyuma tumaze imyaka 12 tuko takora bino bintu impande y'ibikoresho, turafise experience, turafise n'abakozi bakwiye. Nivuga aba engineer bamenyereye bari wacu, aba chef nka jewe bamenye guteta amadosiye bazi imyaka 12 bayakora mu byo kubaka no mu bindi turahari. Hanyuma abakiriya bacu mwabonye ibyo tuko turakorana hari ama project manini bigenda neza. Hari hasigaye gusa turonka ibi ekipema mu myaka yo mikeyi cyangwa amezi makeyi tuzoba dufise inguvu kubera amasosiyete ndababwiye mu bigo byo hanze za Turiki za Chine n'Uburambere. Turafite n'amasezerano yo kuzorungika n'abahinga bazokwigisha amashini tuzobereka hanyuma atabarundi bazi kuyakoresha. Ni kuvuga mbere cyangwa ngiriyo ndabwira nti hanyuma sosiyete na harimo na leta yubaka murana ko hariho inkenero z'ivyuma nibegere BMBC. Turazi aho umuntu acagira duduma biboneke kandi bitavunanye kandi vyihuse. Nako twarahaciye nta nguvu nyinshi twari dufise na tutari abana bato mwabonye ibyo tuko turakora ko atari byo gutuma umwana mugabo tudakoresha diplomasi d'affaires twari kubishikako. Rero abumva bafise izo nkenero batwiture tubereka aho babitora ibyo bikoresho. Hanyuma abakiriya bifuza kwitira BMBC abazotutura muri kazoza na migabesha makuru bagite mu Burundi hari societe none yubaka ibishoboye muzehore muduherako. Turapanze gose kandi iyi ni intango muri ibi byama anje ibyama project ngayibonye nikege twazanye ibiri byo guha ama service aba diaspora haci imyaka 12. Nitege twazanye ibi byo gutanga service online mu byo kubaka kuko ibyo bya mu makuru haciye imyaka nyene. Turi mboneza rero muri ibi dushaka rero kujya ayandi masosiyete yagira twigana muri ibyo kubaka mu gwa service aba diaspora nabonereho abo bishobende bashaka kwandisha n'uburyo nibazana ama anje twubaka amazi akomeye kuca twubaka ubu abataburiye bikura batwegere twere ukuntu bikomandwa ukuntu bikorwa kuko no mu kubikora twene twibereye tukabaha amakondisho dushaka bazokoresha umva nabyo iri batch ya mbere ibindi biko biraza. Rero nivyo nishosha twakoranye no munsi tureka societe BMBC ajya amahera abakiriya baduha ntidusha tuyajyana mu gwagwa oya turiko turaka societe izoguramira abana b'abakiriya bayo kuko za Sojeya bana nk'wazishinze abagiye bari akazi iriko yateze imbere atarakoze gusaba basojeya ariko kandi n'igihugu cy'Ufaransa ariko kandi n'abuzukuru banyene kwishinga. Rero nako dushaka yuko BMBC iba societe yakazoza tubigaragaza mu kuyiha ibikoresho yubaka kwanza amaza aramba hanyuma uko twirosa bino bikoresho mubona no mu mashini ngira mwagiye mwabona materiya mwamwe hari amateri tutaheza gupanga neza dufite amashini yose akwiye ngira abe tazokora nitenga sinzi ko mari mwajanye tuzobahamagara hadare twapanzemo ama izine nka 5 cyangwa 6 afise ama equipment nk'iyi mashini nyine mubona byose biri ngaha mu Burundi twarabizanye. Ni kuvuga rero bisigura ko ivyo byose bituma twubaka ku mahera makeyi uko twitwara ibikoresho uko twikorera intebe uko twikorera ibitanda uko twikorera imiryango uko twikorera ibindi byose amarangi
bisha bituma bikunda ko tuzo turagabanya buhoro buhoro ibiciro amazu yacu yubakwako cyane cyane ko ngaha mu Burundi muzi ko ibiciro bitaguma hamwe. Uburyo bwo kwirwanya rero ni kumenya yuko akimuhana kazi imvura ihise, ntuze kugura itafari wo gikorera, ntuze gutwara kurondera ikamyo gutwara imizigo wo yigurira. Rero naho tugeze twaboneye izuba kandi twokwaje gutu ari twe nyine ngo tugishobore n'abandi nibaze. Mugabo wagume bibuka ko BMBC nk'abantu batanga ibintu kera bya immobilier ntidufise gusa experience y'imyaka nibi by'ama anje dushaka kujyamo experience la technique tugiremo experience abantu batugire ko byose hanyuma igihugu gifate ko rero kacu gitera imbere. Ntaba meza mbere societe jewe nayitanguye ndi umwana mugabo nakuriye ayo mashuri yigisha kubaka. Rero urumva intama ya mbere nuko natanguye societe ntagira amahera, donc urumva twakoze no societe igeze ngaha rabaho magaye muraca naho harana mpasere gusa raba de dizaine de milliards zirimo. Hanyuma rero urumva gutangura ivyo bintu ugenda n'amaguru ugenda atani kingi ufise yo ntaba ya mbere byasabye urugamba kugira ngo tugire iyo bataye abantu bemere ko tutariko turondera kubononera ko duciye ubwenge. Hanyuma mu myaka yakurikiye bataye twarayirenganye bataye yindi yari bataye y'amabanki. Ibi turiko turakora ngaha nk'ivyo gwatse dusaba diaspora nta myaka 3 canke ine haciye mu Burundi amabanki yibaza ko bishoboka. Twamaze imyaka dusigurira amabanki ko ibi aba diaspora arabakiriya beza kandi bahari bashobora kubazana inyungu. Rero twarakoze imyaka hafi nka 8 ata banki yemera ko dukorana n'abakiriya gusa aba diaspora. Ico ni kindi kintu cyagira. Hanyuma ibindi ni nk'ibi mwagiye murabona bya 2015 2015 haraba ibibazo by'umutekano. Societe yacu yari 2015 yari maze imyaka 3 ibayeho, twari dufise ama rendez-vous menshi y'abakiriya yarahagaze ico gihe tubanza kuyarindira amwe arapfa kaputi agaruka muri 2016 habonetse agahenga gakeye. Urumva byagiye barafrena ibya business ariko gusa no bavuga mu by'ama challenge nikijanye kandi ni n'ubuhinga. Mu gihugu cyacu abantu bariga cyane bagashira imbere n'ama diplome, mugabo ni bakeyi bashaka kuba de vrais ingénieurs. Ariko ngaha abana muntu akunda cyane kugaragara akabaca na master mugabo adakunda kuja muri atelier akore nk'uruba haruhonde. Rero twasanze abangene kwege turi korako benshi bashaka ko twaranka ku ma diplome mugabo badashaka kuba abahinga mu kubikorako. Kuburyo kwasanze tuyobirije kwigira amashuri yigisha abafundi. Tuzobereka ko mbere hanyuma ukuntu iryo shuri yacu rikora umenjenera tukamwigishiriza. Iyo ni challenge ikurikira. Hanyuma ibindi no vuga ni vyishi mugabo umva Imana guhaye umutima gukora bino bintu iki kwigisha ko atari ibintu vyeranda. Ibintu vy'urudandazo neza yaravuze yuko ababikora bazogira ingorane. Rero ntujya twitega kubaho neza dukora business zikuze nkizi. Twama turiko turagwana kugira ngo bagenda bacu bakore n'ibindi bikorwa. Rero intamba ni nyinshi ariko nta nimwe turaboniza ifise ingufu zo kuduhagarika kuko ntitwabigiyemwe n'ibindi nihamagaro turafise des esprits. Hanyuma equipe yacu murabona arakwiye nk'abana bakoresha amakamyo n'abatari ngaha turasaba engineer benshi batuma n'igihe jewe nogira ingufu nke imba encourage avec nos collaborateurs. Abo twakoreye n'abantu benshi burya nidukora gusa byo guca tubaha inzu hariho n'abandi bakoresha ibyigwa iwacu bagaca bagenda. Rero sinzi ko iyo statistique no imenya mugabo ngira ni hafi y'ijana kuko urumva umwaciye n'ibati byacu bya BMBC Homes ariko ni kumenya ko hajya hose mwaciye aho yose da miroir hari amashanti yacu n'ubu turiko turakorera abantu atari mu ibati byacu mu mango zabo. Rero sinzi neza ko chiffre bitora mugabo c'est plusieurs dizaines. Urumva niwo kwendesa au coup de milliards kuko nta kindi kintu ko tudandaza udafise abakiriya benshi. Bwa mbere kera twubakira abantu bafise amahera gusa kwa damu parcelle yawe tubakubakira inzu ukaca finance amahera yiwawe. Ariko urumva uyu muntu araba tukaraba urafise amakashi d'accord tukamwubakira inzu mu itongo giwe canke akagura muri BMBC amakashi nuvuga atari nasavye
ariko ubu uyuraza kuko dukorana n'amabanki tukiga dosiye yawe tubonye bishoboye ukariha avance gusa mwanyene uriha mu buryo bworoshe hanyuma yandi ukahakwiza mu myaka myinshi kandi kuri 20. Iyo murumva turaba ko dosiye y'umuntu afise ico bita solvabilité canke capital de remboursement hanyuma tukamumanya kuzo turiha nkuko bigenda i Buraya. Ni kuvuga systeme dukoresha muri BMBC ni ijyabo muri Amerika agura nk'amazu ni ijyabo i Buraya bagura nk'amazu. Ni kuvuga wa mfise amera y'amakashi yawe ufise igice ufise 20% ufise 30% uraza uzi ko ufise aho wikora akazukora twakubakira tukayikoresha kaduza turibamo. Bwa mbere navuze byinshi mujyana muje kuvuga ariko igihugu cyacu kirafise ico bita base economique. Amasosiyete kujyanye naco gifise utubado twishi namwe muzi n'indi bihugu yafise abigoyagoya ariko tafise tugagwa nk'igihugu cy'u Burundi. Rero n'amasosiyete mu Burundi burya hari hadashika bifisaba ko n'igihugu nawe cyo kibagi cipanze ku rundi rugero. Ku rugero rw'igihugu cyacu kigezeko twebwe tubona ko iterambere ryabaye rinini kuburyo dushobora kurivuga sinyere muri 2012 bani kure nafise nkani mire mwereye nko muri 2021 twaragize croissance baharura ko ari nk'ibihumbi hafi 10 kwijana nta bandi bantu babigira bavyita miracle ndio navuga kubera hari ibintu twagiyemo turankora kiriya benshi ndaberetse amadosiye y'amakontra ngana nkuko dukora gushika mu turakoze igihumbi canke kenshi bararenga. Ni kuvuga rero bisigura ko jewe ntambwe nka BMBC muri nziza mugabo iyo ntambwe iyo igihugu caba kidafite za ngorane agenda babwira iba yararenze ngaho twimvira ko uko kizoguma kwa stable BMBC ifite ibyangombwa byose kugira ngo iri societe izotuma u Burundi budakenera kwangaza societe mpuzamakungu iza kubaka ibintu ngaho mu Burundi murakoze. Urumva turafise experience haka bagira ibiciro turafise ukuntu tubigera ubwa mbere mu tugera ibiciro abakiriya amazu yacu ntatunanye kuyubaka nibi byize kipema izi anje twasanze urumva uza ko koti bene nibikorera itafari nibikorera umuryango nibikorera irangi nibikorere ikintu na kimwe inzu urumva cyo tuzubaka kuri bya biciro muharamo n'amabanki yo ngaha yubaka amazu yayo cyabwa turereka tubyikorere tugabanye umutwara abakiriya bacu bajamo. Rero ubuye naho bona biragorana nta bakiriya turabibiriza ko turahirwa ko amasezerano kuba dupanze ku buryo dushobora kwigwanako naho bitatworohereza mugabo turadyuma ko iyo twemera abakiriya bacu. Urakoze cyane projet nkizi igihugu kirafise ibintu bitavize karani 60 kugira umuntu ukiri muto ariko aranyumva yifuza ko entrepreneur cyangwa imbere akora muri societe ikora inshasha abajene bariko barakora de projet nshasha biyungunganya urumva ibi bintu Imana ntiyemera ko abantu batigumya bishikako. Umva abantu bose mubona mu Burundi bariko barakora business ama societe niba bazatubwira hagati y'imyaka nka 10 na 30 babikoze babirondera. Rero umuntu natangura umugambi namaje mukora muri communication agence de communication n'ibindi ufise television janke agence de communication uyipanze pour 10 15 ukaya projet nziza ugasatira cyane izobura ibindi ntizoroha gutunga wewe nabawe. Rero ico nababwire bwa mbere no kugira gukunda ibikorwa hanyuma bagafata umwanya bakitonda. Jewe narageze muri 2000 nka 13 none buri kinga rya mbere hose abantu habitumye escrow kumbe gendo ni ibintu n'ibiri TV ico nabasaba gukora cyane hanyuma bihangane niba mukiriya ntibibe mukorana imyaka 10 niyarenga ikintu ukoramo kitagutunga uzobura umutindi. Bwa mbere mu Burundi icida gusase n'undi honyene twenge biragendeka ari ibindi bisagara urumva ari amakartie uzi kutinjamo n'imodoka kandi ifite n'amahera kutusha n'ibyo Bujumbura. Kuvyerekeye ibyo mukuru w'igihugu yavuze canke ibyo mutenga
rumva tenga nini usanga donc hari bandi ushaka komeze nabi mugajya mwagiye muramesha makuru niba mubona ngira mwahabonye konde mugabo ibindi navyo igihugu niba gifise ibibazo n'ibya aménagement twene turi kugira ngo ariko atunganje muri BMC yo muzitenga twabikora n'ahandi twarubatse muri BMC yo muzitenga amakanivo atamatemesha ari asa nayo mu gihugu amakanivo akwiye amabara yagutse mwabona ajya tuko tubaka mwitenga rero bajya abantu mu gihugu yavuze donc bazora babikora abanje kwipanga cyo kwabipanze kuvyerekeye abantu bato abo mwita bato ni bafise uburyo butoyi bishaka kuvuga abantu batinjiza amahera menshi voilà rero abantu batinjiza amahera menshi nka projet yatenga yaje muri iyo ntumbero hari amazu umuntu ashaka kuyagura atinjiza amahera menshi gose ego n'ubundi ntibikunda ko tugisha kwano dushaka hanyuma hari projet zindi igihugu kidushikiyemo mu minsi zamuzomenya abantu rero nabo binjiza make batutarashikira tudoshikira mugo mu Burundi buzinubu amasosiyete aguri yubaka amazu nitwege dufise inzu izimbutse kurusha abandi bose urumva rero turiko turaza ni kuvuga niko tuzokora n'izimbutse kurusha izindi zose zishoboka umuntu ashaka kubaka mu misiza muze nibwo dukira tuzohamagara ni hagera urumva kuvyerekeye je kandi ma entrepreneur je mvuga ko amahera ava mu by'umuntu yumvira ivyo umuntu yumvira bidanga mu ngaruzu yaho se bona abantu bagenda bararira ibyo byose muri bitamarisha ni umuntu abananiwe kuvyumvira neza bijeje jewe rero nzi ko amafaranga aza mu bintu byumvira muri iyo myaka 12 twarakoze projet abarundi barazikunda turubaka turonka inshuti nk'akaro nk'aya maanje twabwiye twadota nkwera amapartner bifite n'abantu bo mahanga mugabo Imana igahimaniye sivyo ntiboze bari wese ntiwocu zisaba ngaba bacazi guha ni kuvuga mugabo ahanini ni gukora cyane n'abakiriya ba BMBC n'abakiriya bacu dufise abakiriya benshi ndashobora kwibaza dufise abakiriya benshi ndashobora kwibaza urumva sinzi ukuntu nabitahura murabona ikinyamakuru cyacu ku mbuga cyo twavuga turi mu mashante n'ibindi bijya kujya nyine muturaba niko n'abakiriya bazanye amakontra na twebwe rero kaje turanka bona butunze hanyuma ibindi kubera ibicambu cyane muteko mudafise abantu bashigikiye urumva tuyo cambuga ngo nanaka ngo rafise umutahe muga ubufisemo wese murana ko ari ku nyungu y'igihugu twebwe nituronka tujana mu rutara twavuze bitubintu byose twubaka bibe inyungu rusange mwaciye ni gita 15 nta wundi Burundi numwe kuva kino gihugu cabaho c'u Burundi yari bwakora umugambi ngana mu matongo yiwe nitego tubaye abambere gahe aramazijana donc mvuza amadijana shatse kuvuga amarojuma donc hari inzu sange bamwe mujyanye mu gahe n'inzu sange n'ama appartement 3 imwe yose yigenga kwayo donc sange ifise byango maze bikwiye hanyuma mwitenga kubera ari mwabiko rero tukitangura tugenda 20 gutyo harimo najya muri tuko turatangura nuvuga mwitenga kwari inshuro zitandatu kuri gahahe bisigura ko rero mwitenga mo camwe hitega nk'amarojema amajana mufate nkane basi kirumvikana kubera hari abakira bihindi zido kwa twarapanze hanyuma ngahaye muri diaspora city ahandi mande aeroport aha naho ni hegitari zitandatu hafi naho urumva amashani uri kuyitegamwo amarojima amajana 5 sivyo aho hirya mwabonye ni 30 rojima hajya muri miroire tujya tuko turakora okay nka urumva twatanguye umugambi ni munini mugone umugambi wa mbere abantu baguze tutaratanguza ibikorwa ku mugaragaro abantu bacaje akabona byo cyavuga ati kubira jewe nshiramo ntimuze muhuremo rero reka mvugira ko imigambi igeze kure nkagahaye mwabonye ngira ngo kugeze kure turabihurizako miroire enico kimwe
kampanye yo kuyiheraheza yatangura muri no minsi tukatatera amakaro inzu za mbere rero duhejeje cyo duhakora kujya hasa ku bicapo rero nta ibintu birindire ni vuga binini navuze ko twege tubona mu myaka 5 10 2 3 imigambi urumva abantu akunda ibyo kwifotoza nk'intavyo kubahuka tuvuga ngo babatevye mugabo n'amastade ajya mubona hirya no kwisi amabara akomakomeye ibiraro burya nta gihugu nabijya bya rutura cubaka imigambi hambaye mu mwaka umwe rero tuko dukora ibintu bihambaye biruta ibyo basokuru bakoze nabigisha batwigishije tuzodotora amagana ko tubahamagaye mu mezi ya mbere ya vuba tubereka gahaheze aho bijya haheze n'ahandi haheze Okay, ubwa mbere kuvyerekeye leta ni yaduhaye imesha zo kuba entreprise. Rero ico novuga leta ni yaduhaye ishu imesha zo kuba entreprise. Hanyuma toge uri societe mu vyukuri. Societe si entreprise. Signori creative isaba kubaho kubera leta ishigikiye. Twebwe ibyo nabyo yaduha amahera tukunguka hanyuma rero tukashinga imigambi mugabo karahara muganda nyibashura societe nimba leta ishaka ko nk'akarero izo societe z'inyamahanga ziza gutwara amadolari ziyajana mu bindi bihugu twage turayivuga mu nyamakuru niyo duhuye nabo turababwira kujya nyene bashigikira nk'abajye bajene batoye muri payeje niba duhamagara iti BMBC kugira ngo wewe usubirire societe yinaka idajana amahera inyungu iburaya iwabo tuguhiki tubabwira sivyo nico nababwira hanyuma nko kuvya matongo vy'amasezerano umva leta n'umuvyeyi ntidufise inguvu zo kuyihata ngo duha amasezerano ku matongo ntibikunda namwe byo biranesha amakuru dutwarirwa hamwe mu gihugu sivyo mugabo barayibonye ko turakora nk'umwabi by'amazu azimbutse niba duha amatongo ce tugikemura ubunyene ibintu muri izo masosiyete kugira ngo ugire n'inguvu wirinda gutagaguza inguvu rero nk'iyo hari amasosiyete mu buri musanga nayo ari special muri ibyo byo kwaka amabarabara ubu rero twe turi byamaze kugira ngo tube ankere muri ibyo nyene tube fort muri ibyo hanyuma igihugu kigire isosiyete iri specialize mu byo kubaka amazu rero kugira ngo twabikora mu rwego dushyira inguvu zirenze ibyo dushobora kuronka ubu twakijya mu byo kubaka amazu cyane ivyigwa n'ibindi hanyuma ico ntari navuze peut-être BMBC ni groupe ifite amasosiyete 11 ni kuvuga turakora ibyo kubaka amazu turakora ibyo kubaka ama equipement y'indani mu mazu kuburyo abakiriya bacu iyo baduhaye ibikorwa ubu uye n'inzu ashika n'igitanda ko bashize muri matera bijya bya decoration intérieure turabikora amabene ibice by'amateri mu gahaye bikora hanyuma turakora amarangi naje nyine birahakorerwa turakora by'amasudire hanyuma n'isosiyete igira transport turakora kurepara imiduga iby'ama garage n'ibindi biko tubyikora n'iby'imiduga rero turiko turakuza societe mugabo muri bakagwa bija kuvyo kugira iki kuba societe yubaka ikomeye murakoze